wa muhungu wewe warangendanye ni mama ushaka iki kuri jewe imisi yose ugenda n'umukunzi we wanje ndakwereka jewe hano kubagara ni mama anje ni ukubagara uri kuramyorera amaso jewe imbwa y'umusega je nakwereka imbwa y'umusega igana igaramye jewe nakwereka urabona kusuzugura jewe Anita, jewe ndasaba kumbwira impamvu jewe wonkinisa nk'umwana jewe yokuno kimyora amaso Anita jewe sinobuye umukobwa yonkunda jewe garisombo hehe banzu ndabe maso yagoroye reka je nobabagara ni mama jewe urakina n'uwundi pana gukina na jewe ndi mubi uzi nkwano natanze kwa nyoko uyimbira kari mitasi twobire kuri kurambanga n'akajya gahimbiri kavuye Bujumbura jewe nta kuntu twivuga n'ikindi gisha burya gabanutse byagabanutse ndakubwire kimwe jewe amafaranga yose naguhaye ndayashyira ku rupapuro imbombo nakuguriye ibisukuti nakuguriye na yayandi y'inkwano yose ndayashyirako mama namahoro nukuri ndameze neza ndakomeye nawe ndabibona ko bimeze neza ni mama ho ni byiza yego nene sawa nawe hama jewe ndiko ndisoza burya maze umwanya munini ngaha none ko ciwe uta mwana erega maze umwanya munini nicaye ngaha yego ntakundi ko muciye mugenda muga muri huse oya nari naturamye ubu rero ndagiye gusa hari ibyo nariko natuma Anita kugira ngo aze kubitunganya bayi musigare sawa bayi hama nawe ukore bijya nakubwiye ubure kubiko erega iminsi iriko iratujara pana kuzuraje bajeba yego biza Steve jewe ugikomeza kuntangaza cyane ko cyagihe wavuga ko nkuze ndagusomba ubu naho ugarutse gute sinkiri wa wundi uri kuravuga sindanavyumva kubera ko wowe nyine uko wagiye urakuze nta no kunambwira nta n'ikintu na kimwe nigeze menya Eliya twatahura yuko umutima ukunda nawe urababara kandi umutima wanje si icuma nyama urababara kandi rega Eliya umbabarire cyane ariko urabizi ko ndagukunda Eliya ariko ndandi imbere yawe ndi wawe ndi step wawe je nari nzi yuko kijya gihe ngiye kurondera amafaranga kugira nzogaruka ari wenca ntwara ndakwinga inzu nyemerera tuhitamo kugenda utanaseze Steve Eliya nta kibi ndakwipfuriza kandi mu bisanzwe naragukunda urabizi umutima wanje wakunda wewe wenyine ariko ndakwinga inzu yandi mahirwe yongera yandi mahirwe dupanga ubuzima turabukuntu twumva hano hantu shaka jina utubeho mu buzima bwiza atari ubunyi ibujumbura hari ahantu heza hari amazu meza
utugumye ino nje ndagukunda. Eliya warutse yuko Bujumbura abakobwa beza cyane. Ndabizi niyo mpamvu uriko birantangaza. Ariko je naje nkunda wewe nshaka nawe ndakujane hariya. Steve. Ngiye gufata umwanya ndavyumvira. Nzokubwira. Wow, Eliya. Baye ndagushimiye cyane reka Eliya wuru wanje. Basi tureke ibintu byose. Nta nuko wari unkumbuye. Twenga basi Eliane. Yo bisara twenze Eliane. Umesheri kutazanye igitenge. Shanje ntukora ntabwo kuza. Ubwo babwiki. None ntabwo. Oyaye. None uko twavuye muhira tubivuganye ibyo navyo bije gute. Gusa ndabyumva. Kubera nyine aribwo bwa mbere ubwo nibwobura gusa ibyo n'ibintu bisanzwe. Wana ubwo bwo bufise nubwo iminota mikenya inyuma yavyo ntusubira kubwira. Utabikore kwera. Ndabikore. Ati mama niyo bimenye. Mama wawe nawe yabimenya gute? Je ndamuteye. Oya sheri reka nawe ibyo bintu nukuri kw'Imana. Nyine baratangura ubwenge. Ibyo ni ibyiyumviro nta muntu n'umwe ahari. Aha ni igitoko utangura kukibonamo umuntu. Kubw'ubwoba gusa. Ntabwo nyine dukoresha umwanya. Tureke bazi. Oya ndabikora ariko sinherinda. Biraba. Biraba. Bose babikoze bacatwaye. So mama yarambwiye. Ivyo navyo bivuye he? Hari abantu baterana amada batarajya muri komine. Haginda ijamwe ari uko mwatwaranye mwabaye umugore n'umugabo mwaraciye muri komine no kwa padiri. Aho mutagiye ntiyigera ijamwe. None yojayo gute? Nawe turagenda. Nawe umva byogenda gute? Ibyo byokunda. Biragoye kwanga. Nta kintu na kimwe kigoye ahubwo kihagoye ubwenge bw'abantu. Aho rero ahubwo ubwenge bwawe nibwo buri ko burakugora mu mwanya. Nabo ndi ibintu byose twabigejeje twabiganiriye fresh utanguye kumuhinduka ubunyene. Nani umva ko ubwenge buri ko burakugora. None wanatubona ndana. Kuko naga wavugwa nawe ugasanga utanguje umutwe wabo tugenda kuzidurire hari hayi. Gusa niduteye? Oyaye. Ndakwere. Washite. Okay. Sawa sawa ndindira saa 10 ndaje. Tunachuma. Unyene. Kupa huko. Sawa.
ariho ganira Ane uvuye gani siwende ko ndabaza Irukuru kuba hepfo uvuye kwa Abel ukora iki Tuni yari yambwiye nje kumufasha Tuni yari yambwiye ngo aze kumfasha Anita Jesse nkene gutunga abana bigira bigavuga igabo Mbenda kubaze iyo nyambaro usigaye ufise miyahe izo mpuzu bazikuye gani siwende ko ndabwira ngira ikanura amaso siwe mbwira izo mpuzu bazikuye Inzobe yantijije kuva gero tizanye na Eve izo nakuguriye zose rubosiga wabanye ko ari mucafu ibihuzu vyuzuye ngaho mu nzu ubusigaye wageze ahantu we uza gutira ivyo wambara ngene kiraba ntiwumva ivyo ndiko ndavuga ivyo bihuzu wabikuye he Inzobe yantijije ma nizo Eve yantijije amakuru yiwe yose ndafise hano ndabajije irya nyuma izo mpuzu wambaye wazikuye hehe vuga canke ndagura Anita siwende ko ndabaza izo mpuzu wambaye wazikuye he gani Mani Inzobe yantijije urya muhungu musigaye mugendana hage niwe witwa Eve gani Heana kutumva siwende ko ndabwira ndasubiyemo Anita izo mpuzu wambaye wazikuye Inzobe yantijije mane je no kubisiri Anita ndagusubiriyemo irya nyuma izo mpuzu wambaye wazikuye he none masi no kubikoze bane Anita urashaka kumenya je bigeze hiyo umenya ndakubwire ndagiye ibihuzu vyose ntaguze sinda kubisanga ngaho hagira ikintu kimwe sanga ngaho urambona none sha mukunzi wanje niki ndabivuge mu ruhero urimi basi kugira unyumve ubu buzima nabukeneye bwo kwa maturasohoka minsi yose ndabushaka ariko biragoye bigoye gute mpari niki kico kugora jewe mpari jewe ndakubwirishe jewe navutse kubera wewe urabona ubu buzima aha nagusohokanye turi n'uruguru nagusohokanye iyumvire turi Bujumbura Steve wowe biragoye kwizera kuko uribuka ukuntu wangize ubwa mbere n'ubu ndabona neza ko waba uje gusubira kandi ko nkomanitse icya kabiri sawa okay reka ndabivuge guca ibyo nawe ugize ubwa mbere nivyo vyatumye muno mwanya twicinga ndabibona niyo mpamvu je ubaza nazanywe niki je naje ugutora wewe biya nabikoze kugira ngo ngende kurondera amafaranga ubu urabanje mza amafaranga nabyo ubona nabinge neza tabaye ikoti zimvye ibu buzima nabushaka imodoka ndayifise uzogwa mutembera mu modoka nasi kuyizana no gusa imodoka y'iburayizi duca ku biraro imodoka sha nibuka umuntu yantefunye kare wumvise tuvugana ibiki yari kambwira ivy'amapine nabyo wumvise hajya reka nyibutsa rya pine nari hinduye nari namusigiye amafaranga hindura ipine kugira ngo nasubire Bujumbura kubera ninze ko tuzojana tuzokutembera mu modoka tukwigisha mu modoka tutembera mu kamodoka twenga wewe mu kamodoka guca none ngene wabuberewe mu modoka wahindutse Steve je ndavyumva ariko umutima wanje sindigira numva ko wowe Steve ushobora kuba wicaye hamwe wiyumvishe ko jewe nosubira kandi umukunzi wawe bwa mbere kuko ivyo wangitse bwa mbere byarambabaje cane reka subire kandi ndaguha amahirwe urakoze cyane mukunzi kumva ngira ntuzosubire ibyabaye urakoze cyane
nico nari nkeneye umutima wanje rero ubonye urororutse wari waturutse urororutse umutima wanje urororutse nari numva nkeneye kunyishura mu kubonye ariko rero hari ikintu cyo nshaka kugusaba sibyo kubera yuko si byiza uvuye ahantu kuhagaruka vuba nkuko ujya ubona nagiye ngaruka nyuma y'imyaka myinshi urabibona kandi urabona hari ibintu byahindutse ubu rero tugiye ntuzogaruke no vuba shaka ubundi utwaye n'umujya mwana wawe ujya mukobwa wawe urabona ko ntawo musiga ntawo musigira nde sawa nshaka tumujyane kubera aziga afise ibisuko aza afise umushoferi azaramutembereza mu modoka canke wowe mu gatondo umujana n'imodoka none wumva nawo musigashe ari kweri okay sawa rero umuntu kumupanga ugacupanga ibintu hama ugacurondera abashinga ntayo shaho ndagurisha igitoko ntuzugaruka gukora iki abashinga nayo bakugirira yo abashinga nayo kugira ngo usige hajya ahantu none wasigira nde Steve ibyo bintu kumengo biragoye nagira woreka akaguma hajya tukazoza turaharimisha ujyaha ibujumbura turaga ivyo twimbuye none ibujumbura hari ahantu barimo umuceri urumva umuceri bita umunyabujumbura ubu ufite ubutatsi ruri haguca ndabumva mugabo umwiriro uri kurya ku maspaghetti urayazi biba byoshe mbiza Steve urabona ko iri gatongo ryanje rimera ati ko ibiharage birimbuka cane mbega n'ibigori byose birimbuka rwose shiri bujumbura ntabiharage turya bujumbura ntabiharage turya none wumva ibintu by'amaspaghetti amafaranga asa uzobubuze cyo ndagusaba hajya ahantu turondera abashinga naye tuzujira nzona guherekeza wanashima cyo kubera n'icabona sivyo tuhadandaze hajya ahantu hamace tugenda sivyo basi ntuwizeye basi kumwe nawe ndagufasha ukuboko nzogufasha ndakwizeye cyane icyo turondera abashinga naye rero cyane urakoze cyane kunyumvira none kutangwa ka kantu bakuzanira kandi ibujumbura rero abantu bambwa hari ibintu bita kabenzi uzaza kurya kabenzi ibujumbura uzoca utagata ibujumbura uzora ibintu byose cyane ibujumbura hararyoshye cyane mujama nawe muvuga soma okay ndabona ugasoma neza urazi rero Steve tureke kuja kure kuko abanye nubwo bosigara barangwa twe tukitaye nta ngorane ahubwo hari kiyago nashaka tuyage nk'abantu b'abagabo ndumva ko utanguye kuza ibintu bizana ubuzima bwiza apana kwirwa dupfa abakobwa cyaragaje ntanzi ngo ndagufite wewe nk'abo bazanye gukora iki ngaho tuza Steve wowe n'abamuhuriye hehe tuza abantu ba ruguru beti yawe ntushire mu kindi kiyasho ndagusabye nta kiyasho ngomba ndagushiremo wewe tuza hama nyumvirize neza urumva rero urazira ko nibimeze wewe ciza nje nawe ntaco byumve kandi bishire no mu mutima uri umuntu w'umugabo ndi umuntu w'umugabo ujya mukobwa nagomba ndakubwira ati njewe ubu kugeza isaha ndanamuhebye ushaka kugumana umukobwa wawe njewe nta kuntu twagwirirwa turapfa umukobwa kandi turi abantu b'abagabo bonane jewe sinshaka kumungabira uri kurabyumva naraguhebeye gumana nawe jewe nawe shaka umva ciza nyumviriza neza ngumanye nawe hari ibintu byinshi byova mu buzima sivyo twatuma dupfa amafaranga hako nundeke nawe wewe dupange gahunda ibisigaye by'abakobwa tubyihoze umva rero gahunda ihari twe turabanyabujumbura sivyo kandi bujumbura ubuzi dufise ni bwinshi ndabibona urumva nawe ni mushaka amafaranga kugeza isaha kumva yuko watanze ngo ndagufitiye kandi mbona umenguru ushaka kubaho neza wabonye uburoho bwawe nagomba ndagukura ino ruguru ndagutwara ibujumbura ndaguha akazi ubeho neza ubeho umeze fresh kugira uzogaruka ino ufite n'amafaranga urumva ku buryo ujya mukobwa
atahandi hanazosubira kuguca Untwari Bujumbura yo mana we untwari Bujumbura jewe yehe muhungu ndagiye oya tuzojana mwese Yaje. mwese bari ingomba kuja Bujumbura ni mama oya ntusome wa matera du kwa du oya ntusome Wa Mungu arakaze. Steve okay ubu ni mu mwihoze Jembo naraba nk'umugabo yaringa z'abana arega uyu unye si bafise akazi azobaha mu mwihoze mu nyumva jewe Bujumbura tumanuke Maramota. muhungu jewe ndamanuka uramanuka jewe nzomanuka ni mama Oraha. jewe urantwara Urabyama- ntangora yego ni mama wabonye abisize mu bifu wa muhungu ngira nje Bujumbura Oya we tuzoja. ngira nje Bujumbura Tuzoja. mugabo ndabona uwo muhungu yabisize mu bifu Oya wowe washaka unyonone. Ndiwo ndasoma icupa ibintu by'amabifu cubireka. mu mabifu twarahavuye muracaraho nabivuyemwo ni mama jewe ushatse wigumira ino ruguru none uzokwemera gutabujeniya Jeni. Wewe uzomota. njewe none urya se umugore Wa mukaratusi wishinga ujya n'umukobwa. Umuntu ari hariya. uratanguye kunkasira uratanguye ndaguta ngaha mu kabari Aho yarindira me. aka ndagatahana ndaye tugende turayinywa iki kitaje tuzokimuzana nejo Cyangwa ndakibike muhira. wewe ukidandaza ndakuzi Kubuhimbira je nabwumvise. tukidandaza boduha nka bibiri Wowe iseke. canke catanu Oya. ibitoki by'abandi ntiwabimaze ikico Nazovyumva. Uzoca umbona. kuva kare zino mpuzu nturaheza kuzizinga oya ahubwo nenda zitangaye mu kanya makumi ngo ntumeze neza n'amahoro yego meze neza ntumbeshega mama kuko nenda kumenyera atari ko ndiko ndakubona nakubwiye meze neza ahubwo nyarutsa ure dufungure mama nivyo warambwiye ko papa wanje yapfuye kandi ndabigushimira ko utabimishije ariko hari ikindi kintu caje mu buzima bwanje kikambera gishasha ariko nanone ndacibaza nico canke sico ikintu cakubereye gishasha mu buzima bwawe ni giki ma izina Abel urizi kwiki wewe Abel ivyo navyo ndabikubwiye